ndaramukije abariko baradukurikirana aho bari hose baba mu gihugu cyacu Burundi canke se abari hanze y'igihugu ndababwira bwakeye canke mwiriwe bivanye naho baherereye. Ni MC Benta nko mumaze kubyumva mwijwi kuri ekran zanyu murabona neza ko turi kumwe n'umusesanguzi. Reka ndamuhe ikaze kugira ngo atwakirire abariko baradukurikirana anabaramutse. Karibu cyane bwana musesanguzi. Urakoze cyane mutangaza makuru. Ndumva umenga marasa ikaruka cyane. Yego. Ndamve no gutera agapira. Neza cyane. Bakoze kumikaze ndakamukije ubwa mbere wowe turi kumwe na muri studio. Mahoro cyane. Ndaramukije abariko baradukurikirana aho muherereye turi dimanche. Yego. Hari abamuze kuja mu kanisa. Hari abagenda y'ikigoroba. Mwese baramukije amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Urakoze cyane. Reka ciniramukiriza baba bandi b'inkora mutima bahora badahengeshanya ku commenta muri commentaire batubwira ati igikorwa ni ciza cyane. Ivyo mukora ni byiza. Murabo umutima kabisa kandi turabazirika. Nawe mwavuga ko igikorwa atari ciza nabo nabo umutima. Ego. Babona ko atari ciza kuko baba badukurikirana. Neza cyane. Bose nabi inkora mutima kabisa nabi inkora mutima cyane. Reka ndabashimiye muri rusange. Reka twibandanye rero bwana musesanguzi n'ibiko biravuga mu ntambara y'akarere. Aho twabonye umwifato utari mwiza kubera igihugu bo muri Zambia aho bateye amabuye mu president wabo bariko baramwagiriza yuko yoba yashigikiye Tanzania cyangwa se president Samia Suluhu. Uyu mwifato wabaye uvuga ko iki biriko byerekeza bija hehe turashaka kuduha umuco. Urakoze cyane mutangaza makuru ndumva afise ikintu ngiye kwivuga ko mu kanya gato cyane gose. Narabonye ko hariho n'abarundi batandukanye bagize ico bavuga kuri iyo nkuru mu kwemeza mu by'ukuri yuko ujya president wa Zambia abene gihugu bamuteye amabuye bamuhora ngo nuko bagiye gushigikira Samia Suluhu mu kurahirira gutwara ikiringo cyo ca mbere igihugu ca Tanzania. Kumbure abantu bashobora kuba babibonye babifata ibisanzwe canke babifata kujya nyene. Ikintu ca mbere umuntu yovuga ca mbere ni iki? Est-ce que igihugu nka Zambia coba kidafise iperereza canke igisirikare gicunga umukuru w'igihugu ku buryo hagera ahantu bamutera amabuye igisirikare ntikibe cabimenye canke iperereza ntiribe ryashoye kubicikana? Yego. Ibiri bintu twavuze n'ubwo ngo ndabisubiremwo birakwiye yuko ibihugu bitwawe n'ababantu biyobowe n'ababantu bava mu itiro bakikangura bakabona sexopass hano muri Afrika. Nta handi hantu bigana ni colonisation bariko bashaka kutugaruka namwe. Narabivuze n'ubwo ngo ndabisubiremo. Inkoni yakubise mukeba utayirengeje urugo nawe iragukubita. Ibi nabana bivuze n'ubu ndabisubiyemo. Ibyabaye ku Burundi byarabaye kuri Kongo biriko biraba kuri Tanzania. Igihe byaba ku Burundi abakongomani n'abatanzania bararorera. Biriko biraba kuri Kongo Uburundi ntibwareze amaboko bwagiye gufasha Kongo mugabo Tanzania igumireze amaboko. Tanzania byayibaye ko mugabo abarundi nawe ntibareze amaboko bariko bafasha Tanzania. Bari bakwiye kubona yuko ibintu biko biraba bikeneye solidarité itari negative. Barakeneye gushira ingufu hamwe, barakeneye kumva yuko igihugu kimwe gitewe ikindi kigomba gutera. Abivuze yuko ko ibiriko biraba kuri Tanzania canke byabaye se ku Burundi byo kwimukira muri Zambia. Ese kubera ki batotera amabuye Museveni canke Kagame wazi ko byogenda gute? Ibi narabivuze mbabana ndabisubiremwo umutangaza makuru kugira ngo n'abandi badukurikirane. Kubona president w'igihugu nka Zambia ategwa amabuye, d'abord ibaze kino kibazo yatewa amabuye n'abazambia negative. Sabazambia bamuteye amabuye kandi narabivuze mu biganiro bimeze nuko ntabyinjiyemwo in deep. Buriya izinyeshamba za RDF musanzwe muzi yuko zari zimaze n'igihe ziko zironona cyangwa ziko ziravyonga akarere ka Zambia. Ni ibintu birebire cyane, ni byinshi byengeje inyuma sinobivuga muri kino kiganiro. Mugabo abanyarwanda benshi bari muri Zambia bariko bicwa kubi. Wanashaka n'abarundi haragaze n'igihe abarundi benshi bari mu gihugu ca Zambia batekera utwabo baragaruka mu gihugu. Abariko barondera ubuzima muri Zambia, abanyarwanda nabo barahunga Zambia baba Zambia, bamwe baja za Malawi, abandi babandanya za Afrika y'Epfo, abandi baja bagaruka hino muri za Kenya n'ahandi.
bari bahunze RDF yabasanze muri Zambia. Abari kwadukurikirana nkumva abana batangaze kino kintu. Nuko muvuga ngo je ndi umunyamacakubiri. President wa Zambia ni Mubantu. Ni Mubantu. Bigere byamubaye ko ni za manipulation twababwira, za propaganda zo kwerekana yuko n'abene gihugu ba Zambia badashigikiye ibya Samia Suluhu na CCM yiwe. Sasa ni kugira ngo amakungu abone yuko n'ibihugu bitandukanye bya Afrika bitashigikiye ajya amatora yabaye muri Tanzania, kugira ngo hacako gwiki bace bihutisha gufatira igihugu ca Tanzania ibihano. Ibi niko bimeze. Ndahamya yuko ajya mabuye yatewe president wa Zambia ntabwo ari abazambia bayamuteye, na RDF nuko gusa bahindagura amazina bari sero n'ibihugu baba barimo. Narabwiye ko muri Kongo bibatije bita M23, mu Burundi bazokwitwa Red Tabara, muri Tanzania bari kwita ni GNZ, sinzi Generation Z, mugabo bashaka no kwita Chadema kwa ko ari umugambwe utavuga rumwe na CCM. Muri Zambia bagira amazina yabo, muri Mozambique memema. Donc ni umugwi w'iterabwoba waremwe uri ngaho juste kugira ngo ufashe bijya bihugu by'abarengero kugarukana colonisation hano muri Afrika. Ahare mu mbabarengere kino kintu ndakivuge aheru ni imbono yanje, tukome nawe washikize imbono yawe. Aha twara dukwiye yuko ibi bihugu mu karere bitwagwa n'ababantu bigira solidarite iri ferme, kujya novuga babeshanye muri East African Community bakavuga yuko igihugu kimwe gitewe ibindi biza gutabara. Ahubwo byari bikuye yuko bino bihugu biyobowe n'ababantu bashoza misindiko ndagira propaganda, sindiko ndigisha amacakubiri. Ni imbono zanje. Kumbe uwari wese ashobora kugira imbono yiwe. Iyi mbono nayigize bivanye niki? Turiko turabona ibi bihugu biri negative by'abahima. Bano u Rwanda ruteguye kudestabiliza Burundi. Urazi yuko Uganda inabafasha muri mugambi mubisha. U Rwanda riko ravyonga muri Kongo. Uganda ikirafasha u Rwanda mu kuvyonga muri Kongo. Muri Tanzania. Imigumukikira muri Tanzania. Ama resultat kana yuko iri kirakorwa n'Abakenya, Abagande n'Abanyarwanda. Kuba ikino na bino bihugu bifise solidarite iri negative bishigikira naho nashika mu manyembwa yabo. Mugabo ibi bihugu tubona bidasotora ibindi, ibihugu biharanira inyungu z'abene igihugu bazo, atakindi kibara gishinga cy'iterambere y'ibihugu byabo, tutariko tubona bi solidaire. So kumbona yanje rero byari bikwiye ko bino bihugu by'ababantu biyobowe n'ababantu, aho ababantu bari majorite gusumba handi bigira solidarite. Kongo itewe, Tanzania n'u Burundi bakaja ko intervene. Tanzania itewe, u Burundi na Kongo bakaja gutabara. Memema n'u Burundi butewe, Kongo na Tanzania bakaja gutabara. Ibi nivyo bikenewe kugira ngo hashobore gutuzwa iyi migwi y'iterabwoba. Ikintu batari batahura niki? Donc bo babona ngo n'u Rwanda gusa gwipresenter n'u Rwanda gusa. Wapi? Barakreye igenge regionale. Bararemye umugwi w'iterabwoba au niveau régional. Umbe ngo régional. Mu Burundi harimo amaelema yagiye muri jya migwi y'iterabwoba. Mu Rwanda harimo amaelema yagiye mu jya migwi y'iterabwoba nabo bari clé. Mu Buganda harimo amaelema yagiye mu jya migwi y'iterabwoba. Kenya na Tanzania barafise abaelema yagiye mu jya migwi y'iterabwoba. Donc mwumve yuko n'umugwi w'iterabwoba mu karere. Wanashaka no vuga ko nakomeye gusumba bajya ba Al-Shabaab, bajya ba Al-Qaeda bande kubera ko banyusanga bari mu bihugu. Mugabo cette fois kuri hani wacu si gihugu ni region. Rero n'ababantu bari bakwiye kugira ni solidarite, igisirikare kikaba gikomeye citeguye kugira iki ku gutabara karere. Apana ko abone igihugu kimwe kiriko kiraba retraité kiriko kirategwa ibindi bikarorera nko barorera isanamu. Reka nabure gatoya. Narayivuze yuko niba mara ko implanter empire hima muri region de Grand Lac bazogenda bongira ko nubundi buhugu nibyo byaciye biba. Navuga ngo za Zambia, za Mozambique, zande bakwegera kugira ngo empire bayagure. Voilà que Zambia byatanguye. Zambia
nabo hajya bamaze kwinjirana bageze ahantu Président de la République nimero 1 w'igihugu le commandant suprême bashobora kumutera amabuye ariko yashikiriza ijambo abene gihugu deja bamaze kwinjirana nawe naze mu gakino Zambia ni muze mu gakino murabe ingene abarundi twabigenje murabe ingene Chilombo yabigenza murabe inzi ya Samia nawe atangiye gufata hakirikare sino ni mwaguma mureza amaboko namwe muzokisanga mwamaze kwinjira mu bucakara ibi niko bimeze rero niturondere do gauche droite nitwiyumvire ngo nabene gihugu ngo banse ngo yuko president agiye ngo gushikira Samia Suluhu wapi ni propaganda z'abarengero bari ko arifashwamwo n'abakozi babo hano mu karere nabo sabandi sebere bien FPR inkotanyi cyangwa se ni abahima nikajya kagwi kabahima kari karabafasha ama propaganda yabo yego urakoze ku ncamake uduhaye ariko ngize akabazo k'amatsiko kuko nutubwiye ko ibihugu byoja hamwe donc région ngo nimbono yanje ego nimbo nk'umusezangozi tukaja hamwe cyangwa se bakaja hamwe kugira ngo donc bakureho ibi biriko biraba bigenda byose bahangane n'umu gwiterabwo neza cyane nivyo nshaka ndakubaza est-ce que duhangane n'umu gwiterabwo cyangwa duhangane n'ababatuma kumbono yawe bo umva nkubwira ikintu kimwe ntabwo uzongera kubona mu mateka y'isi umuzungu aje kurasana n'umunyafrika neza cyane biragoye cyane ngo umunyamerika ndagwa karo kari très simple Black Water ku butaka bwa Kongo ni gisirikare cigenga mugabo c'abanyamerika hari aho bigeze ngo bagaragaye ku mafuro bariko barasana n'inyeshamba negative mugabo turumva ngo Black Water yamwishe kanaka yerimye umutegetsi kanaka Black Water yakoze ibi nibi donc baza nk'aba mercenaires mugabo bikorwa bakora ntibaje ku mafuro rero bizokugora kubona umunyamerika ngaje kurasana n'umukongomani canke n'umurundi ntigikunda bakoresha abakozi abanyafrika nyene kandi uburyo babikoramwe nimwe nerekana yuko nkunze kuvuga yuko ari ubwicanyi bweranda donc babatiza ubwicanyi berekana yuko ari umurundi ariko ahangana n'umurundi bakanakreho nashaka n'ivyo bashobora kubabofa canke bakekana ko ari umukongomani ariko ahangana n'umukongomani nk'umwaka rokari très simple bakomeje kubasha makungu yuko M23 abakongomani alors byamaze kugaragara yuko ari Rwanda gwatiye Kongo wanashaka leta zunze ubumwe za Amerika iyo yatumye u Rwanda muri Kongo ni nawe yabyerekanye ko Rwanda gwatiye Kongo mu gihe tuzi natwe yuko u Rwanda gwatumwe n'abanyamerika rero twebwe tugomba guhangana nabo turiko turabona ku mirongo y'urugamba aba baterabwoba duhangane nabo reka nshimire Chilombo igikorwa cyakora cyo kwerekana ndabo umwansi wa Kongo wateye Kongo ko ari Rwanda kandi nubwo atashimye kubivugira aheru buriya ni bimwe mu kindi bavuga ko hano umurozi amubitsa umwana Chilombo hajya indirectement yarerekanye yuko nubwo u Rwanda rwo gwateye Kongo u Rwanda nabwo rufise uwarutumye kunesha u Rwanda nukunesha watumye u Rwanda muri Kongo natwe rero ku mbono yanje dukeneye gushiraho gisirikare kitaja kugwana na zyaneshambe ahubwo kirinda umutekano donc kigira defense wakarere kujya nabo bashizeho umuhari w'iterabwoba mu karere ujeje kudurumbanya umutekano natwe dushireho igisirikare c'akarere kijejwe kurinda umutekano w'akarere mu ncamake tuvuge yuko president wa Zambia yorabira kubo biriko birabera kugira ngo nawe president wa Zambia nanagisubiremo ndakikubwira buriya iyo tuvuga amakuru y'ubutasi yego abantu bavuga ngo nukurondera amavyuzi burya president wa Zambia hariho amanegociation bamugizeko bamusaba ibyo agomba nayo gukora kugira ngo bamurekire ku butegetsi il a refusé nawe batangiye kumugira nka Samia Suluhu kumbure byo tuzobiza ko mu kindi kiganiro cihariye ko cyo biganiro kirekire reka tugarukize ngaho reka ndagushimire rero kuba uduhaye n'umwanya kugira ngo dusigure kuri kino kintu cabaye numva menga wogira akajambo by'abantu gato cyane kugira ngo bashobore
kumenya eske ibi bintu ko bijahe bigana hehe cyangwa nk'akantu ka conseil wabwiye ati burya rero bimeze mwese sangutse narabivuze nunda bisubiremwo umuntu atinya ingwe ntatinya yamwinjiranye peuple africain mes chers amis bavukanyi banje b'abanyafrika tutitaye ku butandukane bw'ibihugu byacu tutitaye ku butandukane bw'amoko n'urukoba duhaguruke tugwanye colonisation ibi bihugu by'abarengero bigomba kugarukana ku butaka bwacu bwa Afrika bakeneye Afrika ubutare batwaye bwarabaheranye ubutare batwaye kuri ya myaka batwambika amashene mu izosi baturuta tukiri muri zazana magize n'amasoro bwarabaheranye donc bakeneye ingene bagaruka muri Afrika cette fois-ci barabona ko bidakunda ko baza nk'abazungu bafise ibihugu bateguye bariko baracako bafise amagengi yabo ese tu barafise abahima nibo bariko baraca kugira ngo barabingene basubira kugira access ku butaka bwacu bwa Afrika dusuye kwisanga mu buja twahozemwo niyo mpamvu mpamagarira abanyafrika bose reka mvuge abahutu abatutsi abatwa kuri ariya moko yose muri bihugu ntanazi renirotike rebantu b'umutima tuzi yuko turi abanyafrika turengere ivyo bari kwadushiramo ngo byamoko n'ibikitusa muze duharanire ubwigenge bwacu sino tuzokwisanga twadandaje ubutaka bwacu ndagushimiye cyane nanje ndagushimiye mutangazamakuru urakoze cyane reka nongere shimire kandi nawe wafashe umwanya ukadukurikirana twatugeze ku musozi w'ikiganiro nakanda babwiye ko namwe kumwe na MC Benita n'umusesangozi aho yakaradusigurira bimwe biriko birabamika mino ntambara y'akarere reka yenda bipfuize kugira ibihe vyiza naho butamundi biganiro ciao ciao